Evariste Ndayishimiye aho agereranya Uburundi n'Ububirigi, akavuga ati mbega burya turavye Uburundi n'Ububirigi hoba hariho itandukanirizo, ati ababirigi mbega hari ikintu baba badusumbije. Iyo umuntu yumvise mwene iyo mvugo yibaza ibibazo vyinshi, kumbura umuntu ashobora kuvuga ati Ndayishimiye amaze kugenda rimwe mu Bubirigi, Ububirigi n'igihugu atazi. Birumvikana ko muri ico gihe umuntu yovuga ati ntiyashoboye gusoma vyinshi ku Bubirigi, n'igihugu atagendeye cane, atabayemwo. Mugabo iyo bivuzwe n'umukuru w'igihugu, aho niho biba bitangarije kuko turazi yuko mu bisata vyinshi atawoshobora kuronka n'akantu na gatoya agereranya Uburundi n'Ububirigi, kiretse kumbura ingene ivyo bihugu bingana mu vyo bita mu gifaransa superficie, ivyo turazi yuko ari ibintu vyegeranye. Mugabo uravye ingene Ububirigi bwubatse mu vy'intwaro, uravye ivya demokarasi yabo, uravye ingene ababirigi ukuntu babayeho, ubutunzi canke ivyo bakora, uravye imigambi yo guteza imbere abanyagihugu canke inyubako bafise, uravye ikibanza Ububirigi bufise mu makungu canke i Buraya, uravye ingene abashakashatsi bo mu Bubirigi ivyo bakora n'ibindi, biragora ingene umuntu yiyumvira kugereranya Ububirigi n'Uburundi. Turavye nko mu bintu bijanye n'ivy'ubutunzi hoho, kaminuza isanzwe y'abikorera utwabo canke ikomine imwe mu Bubirigi, usanga kenshi amafaranga bakoresha ku mwaka asumba kure n'ayo igihugu c'Uburundi gikoresha. Bisigura yuko iyo mvugo iyo ikoreshejwe n'umukuru w'igihugu irateye agahinda, kuko ni imvugo ikenye cane, ni imvugo itarimwo gushaka guteza imbere Uburundi. Kumwe bavuga bati ntawushika iyo atigeze agomba kuja. Urya mukuru w'igihugu rero ntashobora guteza imbere Uburundi mu gihe yubahuka wenyene n'akanwa kiwe kwivugisha yuko Uburundi n'Ububirigi ari ibihugu bibiri bitandukanye, kumbure bingana, ataco Ububirigi bwoba busumbije Uburundi. Ni ya mvugo umuntu yovuga ko ari n'iy'agashinyaguro, kandi n'imvugo yo gusinziriza y'agashinyaguro, kuko uravye Uburundi bavuga yuko ari igihugu ca nyuma gikenye kw'isi, ukaza kugereranya n'Ububirigi, ejo azogereranya n'Ubufaransa, agereranye n'Ubwongereza, agereranye na Australie canke na Amerika. Murumva yuko mwene iyo mvugo ari imvugo y'agashinyaguro, kuko bizogora ingene umuntu atemera yuko igihugu ciwe kimerewe nabi, ari ica nyuma kumbure mu vy'ubutunzi, ari igihugu kigoyagoye mu vya demokarasi, ari igihugu gifise ibibazo vyinshi, abanyagihugu babayeho nabi, bativuza, batiga neza. Biragora ingene umukuru w'igihugu nk'uwo ashobora guteza imbere igihugu yivugira yuko igihugu ciwe kumbure giteye imbere. Ni imvugo yo gusinziriza, kuko ivyo ni bimwe vyo guhenda abanyagihugu. Mu misi iheze twarumva mu gihe ikiza ca Covid catera, abategetsi b'Uburundi bavuga yuko ngo Uburundi Imana yarabuhezagiye, ngo ikiza ngo caheze hiyo. Umuntu akibaza ati mbega ivyo bihugu Imana yamubwiye ko itahezagiye n'ibihe? Mbega Uburundi bufise iki aho abategetsi bagenda baravuga ngo bwarahezagiwe ngo ibindi bihugu vyaravumwe? Ivyo bihugu bibaye iki cotuma umuntu avuga ngo vyaravumwe ugereranije n'Uburundi? Mwene izo mvugo rero ni imvugo zigoye cane, kumbure n'imvugo z'abantu ataco bashobora kumarira Uburundi, baba bagomba gusinziriza rero abarundi, bababwire yuko ibintu vyose bimeze neza. Tubona rero yuko ziba ari imvugo zo gusinziriza abarundi, imvugo zo kugomba kuvuga yuko ibintu vyose vyera, maze na bamwe boje kubabaza bati mbega ko ataco muriko murakora kugira ngo muteze imbere Uburundi, bahave baja nabwo ngo Uburundi bumeze nk'Ububirigi, bumeze nk'ibindi bihugu vyateye imbere, ati ivyo twakoze birakwiye, reka dushimishwe n'ivyo. Ivyo rero birababaje iyo bivuzwe n'abategetsi, kuko umuntu ashobora kwibaza ati niba abategetsi baja ngaho kubera araye ahimvye, kubera abona kuri konte yiwe ibintu bimeze neza, abona abana ashobora kubigisha mu gihugu ashatse, abona ashobora kwivuza uko agomvye,
agaca agomba kwibaza yuko abarundi bose bari muri ubwo buzima aba arimwo. Ivyo rero birababaje, birateye agahinda kugira abategetsi baraba ivyabo gusa, baraba amakonti yabo, imifuko yabo gusa, baraba amazu batahamwo, bagashaka kubona yuko Uburundi ari igihugu cateye imbere cane, bafatiye ku vyo batunze, ku gatwe kabo. Nivyo inzu abamwo kumbura ikirimba c'umukuru w'igihugu si umubirigi wese akibamwo, ivyo ni ibintu bisanzwe, ni umukuru w'igihugu. Ntashobora guca rero afatira ku bintu kumbure abona bimwerekeye ngo aje kuvuga yuko abarundi bose babayeho nk'ababirigi, ivyo sivyo. Ubwo n'ububeshi, kumbure yatezwa gusaba ikigongwe abarundi ahubwo akagerageza kuraba ivyo yokora bizamura Uburundi gusumba aho kuja kubabesha ibitagira mvura. Ikindi naco kibabaje, umukuru w'igihugu si umuntu yatezwa kuvuga ivyo arivyo vyose. Umukuru w'igihugu arafise uburenganzira kumbure bwo gutera inkuru, mugabo ntafise uburenganzira bwo kuvuga ibintu bicuritse. Naho rero tuvuga yuko iryo jambo ari ijambo ribabaje cane. Ni nka bimwe yubahuka vyo kuvuga yuko abarundi ngo nta nzara bafise, kubera ngo ntibaratangura kurya ibifyera, ntibaratangura kurya ibitaribwa n'abarundi. Ivyo vyose ni imvugo z'agashinyaguro, ni imvugo zitabereye ku mukuru w'igihugu. Naho rero tuvuga yuko mwene izo mvugo ni imvugo zitagira mvura, ni imvugo ziteye isoni iyo zivuzwe n'umuntu yitwa ko ahagarariye igihugu, n'umuntu yitwa yuko ariwe nimero ya mbere mu bajejwe intwaro y'igihugu.